yake mahala pema. Jamhuri ya Burundi inachukua nafasi hii ili kutoa salamu zake za rambirambi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, kwa raia wote wa nchi hiyo na pia kwa familia ya Ndizera ko mumeze neza uburyo nino hatandukanye mwese abanywanyi bacu muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Ndabaramutsa nanabakaze muri yano makuru tugira tugaruke ko ariko aravurwa cane irya nino ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Muri ano makuru yacu turaza kugaruka cane ku nkuru iriko iravurwa cane n'urupfu rwa Perezida wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, akaba yari n'umugenzi ndetse Perezida Ndayishimiye wiwe akaba yanamwitaga umuvyeyi wiwe. Hari biriko biragaruka ko cane kubirabana n'umubano hagati ya Perezida John Pombe Magufuli ndetse n'igihugu c'u Burundi. Abatari bake babona ko ivyaranze imigenderanire, ububanyi, ubugenzi ndetse ni gukorana hagati ya Ndayishimiye Varisito na leta ya CNDD-FDD muri rusangi hari ico bisiguye ndetse hari iragi bisize. Turaza kuraba ese koko Tanzania John Pombe Magufuli yakundaga Burundi cane ku buryo hashigwaho ikigandaro c'indwi yose. Turaza kugaruka kuco abihweza ibintu n'ibindi bariko baravuga. Kuri ivyo vyose tuze no kuraba ikindi coba civyinyegeje inyuma. Evariste Ndayishimiye arahomvye cane, arabuze umuntu yafata nk'umuvyeyi wiwe, hari ivyo yari yaramwemereye azomufasha. Kuri ubu Ndayishimiye azovyifatamwo gute? Turaza kubigaruka ko turabe nimba ibintu bitoba bigiye kumukomerana. Hari izindi nkuru ziriko ziravurwa, ugiye gusubirira John Pombe Magufuli mu gihugu ca Tanzania, uyo nawe ni umupfasoni yari cegera c'umukuru w'igihugu, hari nawe yagiye kuba umuperezida wa mbere w'umupfasoni mu gihugu ca Tanzania, akaba yitwa Samia Hassan, agiye kurahirira kurongora ico gihugu. Kuri uno munsi niho bigiye gukorwa. Turaza kubigaruka ko turabe uko biraba vyifashe. N'izindi nkuru zose zitandukanye ziriko ziravurwa hirya nino, turaza kugaruka ku biriko biravurwa vyanyegejwe ku rupfu rw'uyo muhisi Perezida John Pombe Magufuli. Mu muryango wiwe vyifashe gute? Vyose twabiteguye marano makuru kumwe n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa hirya nino ngaha mu Burundi. Turaza kuzigaruka ko nimba wipfuza kuraje wa mu bambere baronka amakuru n'ibiganiro vyacu, ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira ico dushize ko inkuru ube mu bambere ebashikirwa nazo. Ku banywanyi bacu rero mutwumviriza muri ngaha mu Burundi mwese reka nkenguruke cane, intara yose uberereyemwo ndetse n'ibisagara bitandukanye, abariko muradukurikira muri mu bihugu vy'ababanyi cane cane. Turanahojeje abanyatanzania, turazi ko ibihe mwene ivyo bitaba vyoroshe, ariko nta kundi nyene ubwo turakomeza kurema ndetse no kuremesha umuryango w'umuhisi Perezida John Pombe Magufuli. Abari kutubviriza muri mu bihugu vy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse n'abandi muri ko murakurikira ibiganiro vyacu muri mu bihugu vya Uganda n'ahandi hatandukanye hirya no ku migabane yose, turabaramukije tunabakaze. Twizere ko mwafyonze kuri subscribe canke sabone. Inkuru ziriko ziravurwa cane ngira tuzitangurire ko mbere yuko tugaruka ku birabana n'umubano hagati ya leta ya Tanzania ndetse na leta y'u Burundi, nico Perezida Ndayishimiye yoba ahomvye cane ndetse n'agashavu kenshi. Akaba yashikirije ijambo ryo kwihanganisha abanyatanzania. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye batazira neva
akaba yanasohoye itangazo amenyesha ko Uburundi bugiye mu kigandaro c'imisi indwi gushika itariki 25 kwezi kwa gatatu mwaka 2021 mu kwifatanya n'igihugu c'ibanye ca Tanzania. Amadarapo kazoduzwa gushika hagati mu gihugu cose ndetse no mu buserukizi bwaco mu mahanga. Amakuru rero dufise kano kanya nuko mu gihugu ca Tanzania ugiye gusubirira Perezida John Pombe Magufuli yitwa Samia Hassan Suluhu, akaba agiye kurahirira kurongora ico gihugu, arabariwe mupfasoni wa mbere ategetse Tanzania. Samia Suluhu Hassan uyu munsi ni kuwa gatanu ararahirira kuba perezida wa Tanzania. Amakuru rero wadushikira nk'uko vyatangajwe n'ibiro vy'umuvugizi wa guverinoma. Mama Samia ararahira isaha 4 z'amanywa kw'isaha za Tanzania, ni mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'uko biri mu itangazo ryashizwe kuri Twitter n'uvugira leta ya Tanzania. Itegeko rikaba riteganya ko uyo yari icegera c'umukuru w'igihugu abandanya kiringo c'imyaka 5. John Pombe Magufuli yatorewe umwaka uheze, akaba rero aca aba umugore wa mbere abaye perezida w'igihugu ca Tanzania, akaba kandi yari vice perezida kuva mu mwaka wa 2015. Ubu akaba agiye gusubirira perezida Dr. John Pombe Magufuli wapfuye kuwa gatatu, leta igatangaza ko yazize ibibazo vy'umutima. Bitegekanijwe ko kandi anaba perezida wa kabiri mu mateka ya Tanzania akomoka mu bigwa vya Zanzibar. Uwa mbere rero akaba yari uwitwa Ali Hassan Mwinyi wategetse Tanzania imyaka 10 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatanu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu. Ubu ni nabwo bwa mbere Tanzania ipfushije umuperezida akiri ku butegetsi wari igisongerezi kiwe akaca amusubirira. Makuru rero tuba turiko turabatohoreza kubivuye mu gihugu cibanyi ca Tanzania. Tugaruke ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umubano wa Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse n'igihugu ca Tanzania, by'umwihariko muri rusangi umubano hagati y'igihugu ca Tanzania na leta ya CNDD-FDD. Abatari bake bavuga yuko Ndayishimiye wewe ubwiwe ari mu kababaro gakomeye cane, nyuma yuko we yafataga nka se, umuvyeyi wiwe yitavye Imana mu rupfu rudasobanutse. Bamwe bavuga yuko ngo yoba apfuye urupfu rumwe n'urw'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi bashikiriza amajambo atandukanye kubirabana n'ico baca muhitanye. Ndetse hari n'abavuga yuko ngo Perezida John Pombe Magufuli atarabwaga ryiza n'amakungu. Abatari bake rero bakavuga yuko ngo hoba hari ibindi vyinyegeje nyuma y'urupfu rwiwe. Ivyo ntago turi bubuze kubifata ko umwanya niba biriko biravurwa n'abantu uko biyumviriye, twereka twirabire ibindi biriko biravurwa. Uyu witwa Jeremy Minani ni umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya Gitega, yanditse ati gose urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli ntago ari igihombo gikomeye cane nk'umutegetsi yakundaga Afrika. Ati gose ndazi neza ko urupfu rw'umuntu atereye akaryo ko gufata tushikiriza amajambo, ariko ntago kahise k'umuntu ko kibagirana ko umuntu ngo ashengeye. Biraboneka rero ko uyo Jeremy Minani hari ivyo yavuze
ati turazi ko kuva Perezida John Pombe Magufuli yaje ku butegetsi yarabaye umuntu wakoranye cane ndetse aba n'inshuti ya leta y'u Burundi irongowe na CNDD-FDD. Yagiye ku butegetsi kandi atangura gufatanya n'iyo leta, aho iyo leta yamusavye iramwinginga imutakambira imusaba ko yoyifasha mu bikorwa vyayo ndetse n'ibibazo leta y'u Burundi yari irimwo mu birabana n'ibibazo vya politike ndetse no gutorera inyishu ibibazo u Burundi bwarimwo. Jeremy Minani abandanya ati rwose nago John Pombe Magufuli yibagiye ivyo u Burundi bwamusabaga, ariko akaba yarakoze ibitandukanye cane n'ivyo yategerezwa gukora, nkaho yafashije cane leta ya CNDD-FDD mu bikorwa bitandukanye. Jeremy Minani agaruka cane yuko ngo leta y'agahotoro y'u Burundi nk'uko wewe yavyanditse ati ntawo kwibagira urugendo rwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Tanzania, aho John Pombe Magufuli Perezida Ndayishimiye yafata Magufuli nka se wiwe ndetse akanamufasha cane mu guhagarika imigambi yose y'ibiganiro vyariko birategekanywa cane kubirabana n'inzira y'ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta. John Pombe Magufuli kandi yari we muntu wenyene kw'isi yagize ubutegetsi akafasha leta y'u Burundi mu bikorwa vy'agahoberabunwa vyo kwirukana impunzi zagiye zirondera ubuhungiro muri ico gihugu, zigatahukanwa ku nguvu amakambi yazo amwamwe akugagwa, bamwe bagafatwa bagasubizwa mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nguvu. Jeremy Minani kandi avuga ko ubushuti bwa Perezida John Pombe Magufuli na leta ya Gitega atacindi bwari bugendereye, ahubwo ngo uko gukorana kukaba kwarabaye ingorane ku mpunzi z'abarundi, aho vyagiye bivugwa yuko ngo hagiye habaho na bamwe mu mpunzi zagiye zigandagurwa, abandi bagakorerwa ibikorwa vy'iyicarubozo agahoberabunwa ku mpunzi zaboneye mu gihugu ca Tanzania. Ikindi kandi iyo Jeremy Minani agaruka ko ni nk'uko kw'igenekerezo rya 21 umwaka 2017 hari abategetsi batandukanye bari mu citwa barimwo uwitwa General Major Jeremy Ntiranyibagira, kazamwo Colonel Edouard Nshimirimana, kazamo Kapiteni Libera Nzeyimana ndetse na Madamu Libera Nijimbere. Abo ngabo bakaba barafatiwe mu gihugu ca Tanzania, bakaba rero barabuzwe irengero. Ivyo vyose bikaba bivugwa yuko ngo nk'uko amakuru ava mu masoko mu gihugu ca Tanzania mu nzego z'umutekano bivugwa yuko izo mpunzi zine zose bivugwa yuko ngo zoba zaraburiwe irengero mu busho bw'igendereza ry'u Burundi, nk'uko Jeremy Minani abigarukako. Yavuze ibitari bike, ariko avuga ko gufatanya kwa leta ya CNDD-FDD n'igihugu ca Tanzania ngo vyoba bivanye nuko igihugu ca Tanzania cyari gifise ivyo kirondera ku Burundi ndetse gifise inyungu ihambaye, ndetse bamwe bakanavuga yuko ngo Perezida leta ya CNDD-FDD yifashishije igihugu ca Tanzania kuko yabona ko ubwayo itihagije ndetse idashobora kugira ivyikoze idafise igihugu kiyiri inyuma. Ngivyo rero iba biriko bigenda bigarukwa ko hirya nino, tukaba twibutsa ko gushika ubu ngubu ntago turamenya nimba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azokwitaba ibikorwa vyo gushingura muhisi Petero, gushingura muhisi Pombe Magufuli Murantunga. Turarindiriye rero ko hari ibindi bitangazwa navyo tubimenye, baraza kubikurikira mu makuru yacu ataha. Ibihe byiza kuri mwese, nakengurutse cane.